Nshuti bakunzi muriko munadukurikirana ndabaramukije. Inyubakwa z'akarorero mu makomine atandukanye y'igihugu zirabandanya kwiyubakirwa n'abenegihugu ubwabo, na cyane ko bamaze gutahura ko iterambere rirama riva ku mwenegihugu rikongera rikamugarukako. Vyongeye baramaze gutahura ko intayo kwikukira abarundi bahabuje bategerezwa kuyiteramira no kwishikikiza ibikorwa vyo guteza imbere no kuzamura igihugu cabo, nk'uko se barundi yama yabibasavye uko bukeye uko bwije. Mu kiganiro cuno muhingamo tubashikana rero mu ntara za Kirundo, Kayanza, Karusi na Ngozi, aho nyine icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yuguruye icese inyubakwa zitandukanye zubatswe mu ntumbero y'ihimbazwa ry'imyaka 56 irangiye igihugu cacu c'u Burundi gihabuje intayo kwikukira. Turaja kubayagira no kubindi bikorwa bitandukanye nyine icubahiro umukuru w'igihugu yaranguye mu bisata bitandukanye muri urwo rugendo yarimwo muri izo ntara zo mu buraruko bw'igihugu. Ndabahaye ikaze. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 10 Nyandagaro uyu mwaka w'2018 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yazindukiye mu ntara ya Kirundo, aho yuguruye icese inyubakwa zubatswe n'abenegihugu mu ntumbero y'ihimbazwa ry'imyaka 56 irangiye Uburundi buhabuje intayo kwikukira. Muri komine ya Ntega ku mutumba wa Gatwe yaruguruye icese ishure ryisumbuye ry'imyuga rigizwe n'amasomero 6 yubatswe n'abenegihugu bafashijwe na leta y'u Burundi. Ku mutumba wa Kabanga zone Murore muri komine ya Busoni naho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaruguruye icese ishure ry'imyuga rigizwe n'ibirasi 3 n'uruganda rwo kwimenyerezamo imyuga, arugurura kandi n'isoko rya kijambere rya Kabanga, isoko rigizwe n'utuzu tw'idandarizo 83 hamwe n'inyubakwa yo gushinguramwo ibidandazwa. Iryo soko rikaba ryubatswe ku mafaranga arenga miliyoni 500 yavuye mu ntererano z'abavuka komine bafashwe mu mugongo na leta y'u Burundi. Mu ijambo yashikirije abenegihugu nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarakeje abanyakirundo ku ntambwe bageze ko mu iterambere ry'intara yabo. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba kandi yarashimiye abanyakirundo ku kuntu bakiriye bene wabo bari barahungiye mu gihugu c'u Rwanda. Akaba yasavye abataratahuka kugaruka mu gihugu c'amavukiro kuko ngo atakindi kizoza kibasumbira igihugu cabibarutse. Tubona kanyo kandi gutera kamo abarundi bene wacu bakigorewe ngaho hakurya mu gihugu c'u Rwanda ngo batahuke mu gihugu cabo c'amavukiro. Iyo kibakunda haro bene wabo bakunda kugira ngo baze bateze imbere igihugu cabo. Nta gihugu kizobakunda gusumba igihugu cabo cabibarutse. Ibindi byose n'uruhendo. Igihugu c'u Rwanda kizobakunda gusumba igihugu c'u Burundi, igihugu c'amavukiro n'abarundi bene wabo n'uruhendo. Nico tubashimiye rero abarundi bene wacu twateye akamo tukavuga rimwe kumva gatanu bakamaze kwigarukira mu gihugu cabo c'amavukiro. Igihugu ciza cane. Kandi tubashimire kubw'amahoro n'umutekano bisasagaye mu ntara yanyu ya Kirundo. Mubandanye mukomeza amahoro n'umutekano biciye muri ya makomite y'umutekano. Ku ruhande rwacu rero nka leta yanyu mwitoreye tuzokwama tofata mu mugongo no mu yindi migambi yose mufise yo kwiteza imbere. Mu gihe umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaragishika ngaho muri komine ya Busoni, haribonekeje igitangaza mu kirere, urugori rukikije izuba, ikimenyetso cerekana ko Imana mushobora vyose iri kumwe n'u Burundi n'abarundi kandi ko abarundi bari mu mutekano w'Imana. Gihe twashira ngahanye hari ikimenyetso Imana yerekanye ko iri kumwe natwe, aho hejuru hariho urugori kuzuba, bisigura ko Imana ari nezerewe cyane, inezero abanyakirundo ko ari abantu beza cyane. Yuko hari ruhande y'umutekano bisigura neza yuko Imana iri kumwe natwe kandi bise umutekano w'Imana. Dukomera Imana yacu kuko yabigaragaje neza yuko iri kumwe natwe. Ibi twinjiye rero ni ntangamarara. Dufise amahoro n'umutekano
nidutakaze isegonda n'imwe. Umwe yatwataye waratubabaje, dusiganwe n'iterambere aho duherereye makomine yacu, dusiganwe n'iterambere maze mu mwaka uza amango nkaya muze mufise icyo tuzokwinjira bigwijire gatatu icyo tuzokwinjira no mwaka nga mu ntara ya Kirundo, dusiganwe n'iterambere. Abanyakirundo baserukiwe na buramatari w'iyo ntara bakaba baciye bagabira nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaganuke kagizwe n'inka indwi, intama indwi hamwe n'ibisimbo vyinshi, harimwo mbere n'amafi asanzwe arobwa mu biyaga vyo muri iyo ntara ya Kirundo. Kw'izina ry'umuryango wiwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarashimiye abanyakirundo abemerera nawe nyene kuzobagabira mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'abarundi bose ivyamye biranga abarundi kuva na kera narindi. Turabashimiye cyane gose, natwe tubemere yuko kujya natwe mwatugabiye mu misiri bese tugaruke natwe tugabire abanyakirundo maze tubandanye duhanahana tugabirana, hakomera ubucuti hagati y'abarundi, hakomera ubucuti hagati y'intara, hakomera ubucuti hagati y'amakomine, hakomera ubucuti hagati y'abene igihugu, maze tugire ubumwe urunane rw'intamenwa cyo tuja ku kivi duteze imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza mu kuganuka ava mu ntara ya Kirundo agana mu ntara ya Ngozi akaba yagendera kwikinga agenda araramukanya n'abenegihugu bari bashengereye kwibarabara, icerekana ko amahoro ataragasesheshwa rumuri mu Burundi. Murongozi mwiza twe turi nyuma yawe tekwa imibu ukagishira mu muco wakazoza keza uri mwiza igihugu carangwa n'agatoro ukishira n'ukwizana vyari umuziro agacinyizo akarenganyo intwaro zo mu kazo vyari vyatsinaro abarundi twari mu mwihebo ucuwaguruke utiziganya utsinda bansumirinda umwizera abarundi bari mu mwiheburo niwirambire se barundi. Tubibutse ko no mu gihe yaravuye mu ntara Gitega mu birori byo gutanguza icese urumuri rw'amahoro akaba yaganutse ava mu ntara Gitega aje Ngozi kwikinga ibirometero bitari bike, naho nyene agenda araramutsa abene gihugu isinzi bari ku mabarabara, aho ni mu gihe hariho abanyamahanga basiya batambaye mu gukwiragiza ibihuha ku gihugu cacu c'u Burundi bavuga ko ngo atamahoro ari mu Burundi. Kanatsinda nta mukuru w'igihugu yoshobora kugendera kwikinga mu gihugu kitarimwo amahoro. Ayo mahoro nagaze mu Burundi twarayarondeye neza nyise atsembatatu Burundi butera imbere ngaya aya mahoro mu Burundi ngaya aya mahoro mu miryango ngaya aya mahoro mu mitumba ngaya amahoro je ndayabona kandi nawe urayabona ngaya mahoro ayo mahoro nagaze mu Burundi twarayarondeye neza nyise atsembatatu Burundi butera imbere ngaya kubera ayo mahoro igihugu ninya
nyabagendwa imiduga irarara iragenda indege zirara ziraza ubwato mwitanganyika ibyo nta numwe atabibona ayo mahoro nagaze mu Burundi twarayarondeye neza nyise atsembatatu Burundi butera imbere aba hirya no hino amacakubiri ahavugwa urahana inka n'abageni ubukwe bwacu bukarama uraryama tutecura amasase n'amabombi ayo mahoro nagaze mu Burundi twarayarondeye neza nyise atsembatatu Burundi butera imbere mbabwira ibyo nabonye aho twavuye murahazi baragowe byarababaje umwamumvura n'igipfungu yagira imbeho n'igikonyuzi uba akazuba karatsi nibo baronde tuyabongabonge ayo mahoro nagaze mu Burundi twarayarondeye neza nyise atsembatatu Burundi butera imbere amahoro ni metso y'ubumwe hari amahoro umuhoro uramwa umwasi w'amahoro twe hasi tumurwanye byabaye birababaje ayo mahoro nagaze mu Burundi twarayarondeye neza nyise atsembatatu Burundi butera imbere kw'igenekerezo rya 11 Nyakanga naho igikorwa cyo kugurura inyubakwa zitiriwe imyaka 56 irangiye twikuye ko intwaro y'abakoroni umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yagitanguriye muri komine ya Muhanga mu ntara ya Kayanza aho yuguruye ishure shingiro ry'Ikabuzuru muri zone ya Mubogora. Iryo shure ryatwaye amafaranga agera ku miliyoni 200 z'amarundi ngo rikaba ryubatswe n'abavuka komine bafadikanije na komine. Muri iyo komine nyene ya Muhanga nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaruguruye icese koperative ihingura ifu y'ibigori muri zone ya Maramvya ku mutumba Ceyerezi yubatswe na komine Muhanga ifashwe mu mugongo n'ishiramwe twiteza imbere. Mustanteri wa komine ya Muhanga akaba yavuze ko iyo nyubakwa yatwaye amafaranga agera ku miliyoni 460 yacu duhamagaye mu mazo n'umuyede turatumiye umurimyi ataniyo suka. Mu ntara ya Ngozi naho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaruguruye icese inyubakwa yo kwakira ingenzi yiswe Sango ya kabiri mu gisagara ca Ngozi, inyubakwa nziza cyane y'igorofa igeretse gatatu yubatswe n'umugwizatunga w'Ingozi azwi ku izina rya Ruzinambiye Fabien, akaba amaze gutanga akazi ku bantu bashika 35. Iyo nyubakwa ikaba ifise ibibanza byo kwakira ingenzi bigera ku 30, ikagira ikibanza c'amanama, ubunywero, uburiro n'ibindi. Ikaba yubatswe ku mafaranga agera ku miliyaridi n'inusu mu mafaranga y'amarundi. Uwo mugwizatunga Ruzinambiye Fabien nyene iyo nyubakwa akaba yaciye agabira nyene icubahiro umukuru w'igihugu inka y'ishashi bise ya mahoro. Ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi kandi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaruguruye icese inyubakwa y'amanama yitwa Nazareth yubatswe aho bita kujya Mivo, yubatswe n'umugwizatunga w'Ingozi yitwa Ngenzemake Joseph. Inyubakwa ishobora kwakira abantu bagera ku 1500, ikaba yubatswe ku mafaranga angana n'imiliyoni 450. N'uyo mugwizatunga akaba aje yaramaze gutanga akazi ku bantu bagera ku 200. No ngaho nyene Sebarundi bakaba baciye bamuha akaganuke k'ishashi y'inka. Avuye muri komine ya Ngozi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaciye yerekeza muri komine ya Busiga aho yuguruye icese isoko rya kijambere ryo mu Rukeco ryubatswe n'abene gihugu. Iryo soko rikaba ririmwo utuzu tw'idandarizo 68 n'amahangara 3
rikaba ryubatswe ku mafaranga y'amarundi arenga miliyoni 660 yavuye mu ntererano z'abavuka komine hamwe n'intererano y'ibiro bya nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Abanyabusiga nabo nyene bakaba baciye bamugabira akaganuke kagizwe n'inka zibiri, imwe bise ya Bikogwa iyindi bayita ya Rukundo, bongera bamuha n'urupapuro rw'iteka ku gacumu k'ubumwe yabaterereye mu bikorwa byo kubaka iryo soko rya kijambere rya Rukeco. Mu gusozera imirimo yo kuri uyo munsi, Sebarundi akaba yaganutse agendera ku ikinga, agenda araramukanya n'abenegihugu bari kwibarabara gushika mu gisagara ca Ngozi. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 12 Nyakanga, umukuru w'igihugu cacu nyenicubahiro Petero Nkurunziza yazindukiye mu ntara ya Karusi muri komine ya Bugenyuzi, aho yuguruye ikibanza ciratiro cubatswe aho bita Ikanazi, ikibanza cubatswe n'ishiramwe Belan Group. Ico kigo kirimwo ibimenyetso bitandukanye byerekana karanga k'igihugu cacu c'u Burundi mu ntumbero yo guhamagara ingenzi ngo zize kwirabira ubwiza bw'igihugu cacu c'u Burundi, na cyane ko cubatswe mu masenga y'ibitandara by'amabuye kama. Bene ico kigo bakaba baciye bamugabira inka bise ya Mugisha iherekejwe n'intama. Avuye Ikanazi yaruguruye kandi ishure ry'imyuga ryubatswe ku mugwa mukuru wa komine ya Bugenyuzi, rigizwe n'ibirasi bitatu, inzu yo kwimenyerezamwo imyuga hamwe n'ibiro by'ubuyobozi. Iryo shure ryubatswe na komine ya Bugenyuzi rikaba rigizwe n'igisata kimwe gusa c'uburimyi n'ubworozi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yasanze abanyeshure bari ku kivi mu masomero. Ngaho Ibugenyuzi mu gihe nyenicubahiro umukuru w'igihugu yarahejeje kugurura icese ico kibanza ciratiro c'Ikanazi, hamwe kandi n'igihe yariko arugurura iryo shure ry'imyuga rya Bugenyuzi, haribonekeje naho nyene ikimenyetso c'urugori mu kirere rukikuje izuba, ikimenyetso cerekana ko Imana igendana n'Uburundi n'abarundi muri byose na hose, amazi yashuha canke yakanya. Muri yo komine nyene ya Bugenyuzi, nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaruguruye ivuriro rito ryubatswe ku mutumba Tambi Kabande muri zone ya Rugazi, ryubatswe na komine ku mafaranga agera ku miliyoni 300 yavuye muri ya mafaranga leta y'u Burundi iha amakomine biciye mu kigega Fonike.
avuye mu ntara ya Karusi nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciye aja imusenyi muri komine ya Tangara y'intara ya Ngozi aho yuguruye icese ibitaro rusangi vy'imusenyi byiyubakiwe n'abenegihugu mu bikorwa rusangi bafashwe mu mugongo n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Muri ivyo bitaro hakaba harimwo mbere n'ikibanza co kwakiriramwo abana b'inzoya bavutse batageze cubatswe ku mfashanyo y'igihugu ca Misiri. Abenegihugu bitangara baserukiwe n'umukenyezi asanzwe ari we arongoye iyo komine bakaba baciye bamugabira akaganuke kagizwe n'inka zibiri n'intama biherekejwe n'ibiseke birimwo ibifungurwa bitandukanye mu kumushimira. Umukuru w'Uburundi Petero Nkurunziza n'uwambere uwashikanye iterambere mu makomine yose ninde Petero Nkurunziza n'uwambere amavuriro menshi akubaka ibitaro mu Burundi bikagwizwa Petero Nkurunziza n'uwambere abaye uwambere umukuru w'Uburundi Petero Nkurunziza n'uwambere. Ku munsi wa kane igerekezo rya 13 Nyakanga umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarabandanije ibikorwa bidasanzwe byo kuvura inyubakwa zubatswe n'abenegihugu mu guhimbaza imyaka 56 irangiye Uburundi buhabuje intayo kwikukira. Ku mutumba wa Buye komine Mumba intara ya Ngozi yaruguruye icese ishure shingiro rya Buye, ishure ry'igorofa ryubatswe ku nguvu z'abenegihugu mu bikorwa by'iterambere rusangi. Iryo shure rikaba rifise amasomero 16 n'ibiro by'umuyobozi. Ngaho nyene muri komine ya Mumba nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaruguruye ishure ryisumbuye rya Hayiro rigizwe n'amasomero 9 hamwe n'ibiro by'umuyobozi. Ishure naryo nyene ryubatswe ku nguvu z'abenegihugu, ibiro vya nyene icubahiro umukuru w'igihugu navyo bikaba vyarabaterereye amabati. Avuye ihayiro akaba yaciye aja mu kiyaya ca Vyegwa vy'Imana aho yuguruye icese ikibuga c'inkino ca kijambere cubatswe naco nyene n'abenegihugu ba komine ya Mumba mu bikorwa rusangi. Akaba yaciye yandika yongera atera umukono mu gitabo c'abashitsi biteka. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yaciye yerekeza muri komine ya Nyamurenza aho yasanze abenegihugu bamurindiranye ugweze n'intambo nyinshi. Akaba yaciye abugurura icese ishure shingiro rya Masama rigizwe n'amasomero 7 n'ibiro vy'umuyobozi. Iryo shure rikaba rifise kandi n'inyubakwa izorangurirwamwo umwuga wo kubaza. Abenegihugu b'Inyamurenza bakaba baciye bashikiriza Sebarundi akaganuke kagizwe n'inka hamwe rero n'ibiseke birimwo ibifungurwa bitandukanye. Ibikorwa vyo kuri uyo munsi nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yabirangije mu kwinonora imitsi aho yagendeye kwikinga kuva muri komine ya Kiremba aho bita ku Muyange gushika muri komine ya Ngozi. Akaba yagenda araramutsa abenegihugu kwibarabara banezerewe bakomera amashi Sebarundi. Petero Nkurunziza n'abarundi agakunda Uburundi. Petero Nkurunziza n'abanga yakuye igihugu mu manga. Petero Nkurunziza Perezida wacu jewe ndamukunda inge mabiri gituma abenegihugu barose ngorane zitavuna. Mu gitondo cyo ku munsi wa gatanu igerekezo rya 14 Nyakanga umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza
yazindukiye mu vyegwa vy'Imana muri komine ya Mwumba y'intara ya Ngozi mu gikorwa cyo gutanguza icese umugambi wo korohereza abene gihugu gushikira ingurane zo guteza imbere uburimyi n'ubworozi n'iyindi migambi mito mito mu Burundi, umugambi bise Paifar B mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Umugambi Paifar B ukaba rero ari umugambi wa leta y'u Burundi ufashwe mu mugongo n'ikigega mpuzamakungu cyo guteza imbere uburimyi FIDA, umugambi uzokoresha amafaranga agera ku madolari y'abanyamerika arenga miliyaridi 38. Ivyo birori rero bikaba vyari vyitabwe n'abaserukira ubushikiranganji butandukanye bwegwa n'ibikorwa vy'uwo mugambi, abaserukiye ikigega mpuzamakungu FIDA mu Burundi, abaserukira amabanki n'abandi. Userukira ikigega FIDA mu Burundi akaba yavuze ko uwo mugambi uje gusahiriza uburyo kubahora babura uburyo bwo kwirangurira imigambi mito mito. Akaba yamenyesheje ko ikigega FIDA kigiye gukora uko gishoboye mu gufasha kugira ngo umwimbu uyongere mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Mu ijambo yashikirije abaraho muri ivyo birori vyo kugurura uwo mugambi uzomara imyaka 7 ukazokorera mu ntara zose z'igihugu, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yijeje ko uwo mugambi uzogirira kamaro abarundi na cyane abakenyezi n'ugwaruka, akabasaba kwijukira imigambi y'uburimyi n'ubworozi bijanye n'igihe tugezemwo hamwe no gukorera hamwe mu mashirahamwe no mu makoperative. Abarundi dutegerezwa kwijukira uburimyi n'ubworozi bijanye n'ibihe tugezemwo. Twijukira uburimyi n'ubworozi bijanye n'ibihe tugezemwo. Duhinduka twara turima. Turashobora kurima gatatu mu mwaka, twara turima kabiri. Ugasanga twiriwe twicaye mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi kw'icumi. Tuya twicaye. Kandi dufite amazi ngaho. Tworimye tukavomera tukimbura. Muri imigambi twifuza yuko imvura twaronka twaba turonka amezi 9 tunigisha n'abene igihugu kugira ngo tubike amazi mu mirima. Danezerwa cyane no kubona no munsi mu barongozi bamwe ba mustanteri, abaramatari bashima mateka bakimuza bashiraganji bariko bagakaro keza mu kurima no korora. Tugwiza umwimbu n'amafaranga yacu azoshaka agaciro. Dusabye kandi amaze gutera intambwe mu burimyi no mu bworozi. Kwereka abandi inzira yabashikanyeho bageze. Nitwihutire gusaba ingurane bitewe nuko mwumvise ko ziriko ziratangwa. Eka mubanze nyabona mutegure neza imigambi itazobatetereza. Muvyitonde mugira imigambi itazobatetereza. Wa mugambi ushobora kwiterambere. Mwijukire gukorera mu mashira hamwe. Muhanahana ivyiyumviro n'ubwenge kandi mushire hamwe ingufu. Ikintu kitakomeye cyane. Abarundi bo hambere bamenye ko nyamwigenda ko biragahera bijya nico gutera imbere uri nyamwigenda. Imitwe ikoranye. Yasavye abanyamabanki kwikebuka bagahindura ingendo kugira ngo abakeneye ingurane bayironke atankunzi, akabasaba gutanga ingurane no kubene gihugu bato bato. Dusavye amabanki n'amashirahamwe atanga ingurane kwitaho kurusha iterambere ry'abene yigwa afisa mikoro make nibo benshi. No bakiya benshi. No ko imitabantu bakeye ari kurushi. Kandi mu abantu bafite ibitahe bari kurushi mu amafaranga menshi bacabononera amabanki. Muhereza umuntu muri yari dumwe akaca yigira. Muri yari dumwe samave mu bantu ibihumbi 2 kaza bifumbereje. Barongo. Gwiza imitahe mu bantu bato benshi. Tugiye kuraba mu mabanki dusanga abantu bashikira imitahe yambaye ibice bibwija. Ibibwija. Mwaza ibice 8 bija. Tona yimira mwe. Nuri kuri kote gute. Biraje kwihera mu mafaranga avuye mu Burundi ukamuha imiliyaridi ashaka guteza imbere ikindi gihugu. Uwo miliyaridi wa Arundi ibihumbi 50 cyangwa 10 cyangwa 3 kwitaho kurusha iterambere ry'abene igihugu. Bafisa mikoro make na cyane ababeshejwe n'uburimyi n'ubworozi.
bazirikane cyane cyane ko uburimyi n'ubworozi ariko twese dukesha uranuramuko n'igihugu niko bimeze. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yasavye abarundi gukurikiranira hagufi amashirahamwe yose akorera mu Burundi kugira ngo ayatariko ararangura imigambi iteza imbere abene gihugu bayiyamirize. Biramaze kwibonekeza ko hari imigambi imwe isamaza abene gihugu canke ikamara umwanya urumera. Adushaka kuvuga abantu bamwe bitwaza bona bashiramo bagira neza bona bagira nabi. Mashirahamwe yita murabagira neza agateza imbere abene igihugu n'igihugu cyacu Burundi twisunze bwizwa rishasha yabonetse zofatirwa ingingo zikomeye batubira ngaho ko baje dutisha umwanya nakarutegesha ku marero kuva inyuma kirikaya. Inyuma y'ivyo birori byo gutanguza icese umugambi wo korereza abene igihugu gushikira ingurane zo guteza imbere uburimyi n'ubworozi n'iyindi migambi mito mu Burundi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi banyecubahiro batandukanye bakaba baciye bakira urumuri rw'amahoro rugira 12 rwari rumaze imisi ruzunguruka intara zose zigize igihugu cacu c'u Burundi rumurikira ibikorwa bitandukanye vy'iterambere. Haba hagera turahamika, haba ku mudugo turahamika, haba ku murango rumuri rwaje kahamika. Haba hagera turahamika, haba ku mudugo turahamika, haba ku murango rumuri rwaje kahamika. Haba hagera turahamika, haba ku mudugo turahamika, haba ku murango rumuri rwaje. Ivyo birori bikaba vyaranzwe kandi niyugururwa icese ry'isoko rya kijambere rya Vyegwa vy'Imana, isoko iteye igomwe yubatswe n'abene gihugu biciye mu bikorwa rusangi. Mu birori nyezina vyo gusozera urugendo rw'urumuri rw'amahoro umwaka w'2018 byabereye ngaho nyene mu Vyegwa vy'Imana, nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yavuze ko urugendo rw'urumuri rw'amahoro rw'uno mwaka ruje kwemeza ko igihugu cacu c'u Burundi kirimwe amahoro. Turamutse dukoraniye ngaho ugira kandi tuje gusanganira urumuri warumaze iminsi 9 ruzunguruka mu gihugu cyose cy'u Burundi. Turabishimira Imana yuko duhuye nga mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba mu Vyegwa vy'Imana, igihugu cyacu cy'u Burundi kiri mu mahoro n'umutekano n'impore ntangere. Kubw'ivyo iyo Mana yacu twikomera amaci twishimire cyane. Urumuri rw'amahoro uyu ni umwaka ugira 12 tutanguje mu cyacu cy'u Burundi, ariko twashaka kwamenyesha neza yuko dukurikije no kugendereza urumuri rw'amahoro mu mwaka wa 2018 nibwo rubaye rwa mbere, rubayemo ibintu bidasanzwe tutarabone guhera imyaka yose 11 imyaka 11 uraciye. Urumuri rw'amahoro twari gushimira ishirahamwe ry'intwara rumuri. Ubwa mbere nta shirahamwe ryari hari no mwaka rijejwe ico gikorwa, ariko n'umwaka wa mbere hashinzwe ishirahamwe rijejwe gutembereza urumuri rw'amahoro mu cyacu Burundi. Iri shirahamwe ry'intwara rumuri rero rimaze imisi 9 rizunguruka mu gihugu cyose cy'u Burundi, bafise urumuri rw'amahoro rwaciye mu ntara zose, baca amakomine ashika 83 bagenda ibirometero bishika 2400. Turashimira Imana yuko bagize urugendo rwiza
twatanga itariki zine z'uno kwezi muri komine Bugendana, none bazunguza igihugu cyose cy'u Burundi bagiye batwaye ibikoresho byo gushikira abenegihugu bari barangura imigambi y'iterambere, bakaba bagiye batwaye imifuko y'isima ibihumbi 10, batwara kandi amabati ibihumbi 200. Icyo gikorwa cyose barakirangura, baragitunganya, bagenda amahoro, bagaruka amahoro. Ku bw'ibyo rero dushimire izo ndwara rumuri ku gikorwa cy'icyo bakoze twakunda abashimira cyane. Urumuri rw'amahoro rero ruzanye ikimenyetso cyo kugaragaza neza yuko mu gice cy'u Burundi hari amahoro n'umutekano, kandi tudatakaza umwanya ayo mahoro n'umutekano tugakamisha ibikorwa by'iterambere. Ni nacyo gituma rero twagomba dushimire cyane abenegihugu bose bariko bararangura imigambi y'iterambere, kandi nta komine nimwe baciyemo itaramwe iraranguka mu bikorwa by'iterambere. Harangwa amahoro mu gihugu cyose cy'u Burundi, n'Imana irabizi. Kandi n'urumuri rero ruzungurutse mu gihugu cyose cy'u Burundi ruba ruje kugaragaza yuko ibyo tuvuga dufite amahoro n'umutekano ari inkuru y'imvaho. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yasavye abarundi kwama baharanira amahoro, bakitaho ibikorwa by'iterambere, bakijukira kurangura n'imigambi minini, bakazirikana igihugu cabibarutse, bagatahura ko atakindi kizoza gisumba uburundi bwabo, bakirinda gutakaranga k'igihugu, na cyane cyane ko utakaranga ukabutaya akabanga ugatorana karanda. Imbere y'Imana n'imbere y'abarundi, wowe Burundi nta kindi gihugu na kimwe ciza gisumba igihugu Imana duhaye atari Burundi gusa. Ibi utabigendera warazimiye zimuruka. Igihugu cyacu Burundi urumuri rw'amahoro rurerekana neza yuko aruhande ku urumuri rw'amahoro abarundi mu mico abarundi turamukanya tugasezerana amahoro. Abarundi bavyutse baramukanya amahoro, biriwe baramukanya amahoro, basezerana amahoro, bafashe ijambo bavuga ijambo ritangwa n'amahoro rigasozerwa n'amahoro. Bisibira ko abarundi rero turi abanyamahoro, si abanyamahanga cyangwa amakungu baza kutwigisha amahoro, kuko basokuru n'umuco wacu. Turifuza ko abarundi bakimenyereye kuko abasokuru bacu bazikana dufite igihugu cy'amahoro, bakakigwanira, bakagikorera, bakacikura. Niwo muco dushaka uzogaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni nacyo byukura muri kahise imico y'abarundi, niwo raho byandikwa by'ibitabo by'Imana, usanga abarundi kera bababo mu mico Imana ishaka. Iyi mico rero abarundi tugenderamo irashavuje bamwe, bagomba kuri gusambura ko rizobemerera. Rero mico mibi idumanya ibihugu igasambuka gasanzara. Hari umuco mubi uriko uragenda hirya no ku isi yuko ngo abantu basanga ibitsina bubakana, kandi uwo muco mubi uragisibije. Mbega ko abantu bitwaza yuko ibintu mutabigiyemo ataco azogufasha. Bitwejejwe n'ifasha, twejejwe n'Imana yaturemye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukubaho kwacu no kufa kwacu ku biganza by'Imana. Basokuru baramaze ngo uta akaranga ukabutaye akabanga ugatorana akaranda. Cyo ko basokuru banyabwenge. Uta akaranga ukabutaye akabanga ugatorana akaranda. Ivyo birori byo gusozera urugendo rw'urumuri rw'amahoro umwaka w'ibihumbi 2018 bikaba vyaranzwe kandi n'indirimbo zihagiza igihugu cyacu cy'u Burundi z'abaririmbyi mu rungano rutandukanye. Não, assim, muito
atakihari umugabo n'uwundi utwiriwe numva abandi oya yenama umugabo n'uwundi uko yabiyakuya urabera umucabo mugurira imbuto itewe n'iyimera amakungu yose y'umwizabamanye imisozi y'ibiyaga bigutatse uburundi urumutima w'afurika zogukunda gushika gupfa ubutore bw'imwe n'akaroruhore ubutwari bw'imwe yamayigura basi bakamashimagizwa ubwenge bw'imwe umutima w'Afrika wamata wagize iki watanze akarorero kukurondera amaniki amakungu aturise ati emikabahugu oya sagahugu wese amashi turafashe umwe n'ibikorwa intamba jambere basesemu yose barace mu Burundi bwa Nyaburunga rukosha nabi kwishira mu kaga tubuta mu manga waramaranye turi bene mugabo umwe tusamurira ko tutari nungwa tuyambika izina ribi mu makungu yamara umuco warakamanzuye Imana iracana abarundi dusubiza hamwe tuyambika umutamana dusubira kugira izina dusubira kugira itekaniyo gira amahoro buri hose gira amahoro ongera kandi kuri bose shigikira amahoro buri hose gira shigikiro rya byose muri ivyo birori kandi umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yaragabiwe utuganuke tugizwe n'inka zitari nke zatanzwe n'imvukira za komine ya Mwumba imvukira z'intara ya Ngozi ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu hamwe rero n'ishiramwe ry'intwara rumuri inyuma y'ivyo birori vyo gusozera urugendo rw'urumuri rw'amahoro umwaka w'2018 umuryango wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu warasubiye gutanga intererano y'amatora y'umwaka w'2020 iyo ntererano y'amafaranga angana n'imiliyoni 5 z'amarundi akaba yashikanywe mu banki nkuru y'igihugu ishami ryayo riri Ngozi na nyene icubahiro Denise Nkurunziza umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu ku izina ry'umuryango akaba yavuze ko ari mu ntumbero yo gushigikira amatora kandi no kwerekana ko ibijanye no guterera amatora navyo nyene biri mu gutsimbataza no gushigikira amahoro mu gihugu cacu c'u Burundi. Nashimye kuza kuri uyu munsi dusozera urumuri rw'amahoro mu ntumbero yo kwerekana yuko urumuri rwaratumurikiye no kuri ibi bijanye n'ivyo kwitangira intererano y'ibijanye n'amatora yaratumurikiye turabona yuko dukwiye gukunda igihugu kandi gukunda igihugu urakora ibyo usabwa byose nk'umwana gihugu twarabisabwe yuko twokwitanga kubijanye n'ivy'amatora rero ndashima Imana yuko urumuri je ndumva mfise ivyizigiro yuko gwamurikiye n'abarundi bose kumbure n'ubutari bwabitahure canke kumbure n'utari bwaronke yuko Imana igiye kumushoboza akaronka
rero naje gutanga kuri uyu munsi kugira ngo nerekane nibi byo gutanga kubwo amatora yacu nk'abene gihugu twitorera bazoturongora birimwo mu gushigikira amahoro. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 Nyakanga umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yatanguriye ibikorwa vyiwe byo kuri uyo munsi mu mirima yiwe iri ku musozi wa Rutanga zone Ngoma komine Gashikanwa intara ya Ngozi. Akaba yaratanguje icese irima ry'agatasi muri iyo mirima mu gutera ibiraya, ibigori, ibiharage n'izindi mbuto zitandukanye. Mu isengesho ryo kuragiza Imana izo mbuto hamwe n'izindi zose zigiye guteragirwa n'abarundi bose, Sebarundi yarashimiye Imana ku mwimbu w'umusesekara abarundi baheruka kuronka mwirima riherutse, ayisaba gushishikara kubuhirira. Tubarengutse ubugira kandi no munsi genekerezo ya 15 Nyakanga umwaka wa 2018 tubarengutse turi mu gishingo c'abarundi bose na cyane cyane mu gishingo c'abarimyi. Tuje muri no murima tubanje gushima no gukenguruka Mana yacu mu gatasi ni mu mpeshi biheruka waduhaye umwimbo musesekara kuko twarasenze tudusha mu biganza vyawe kandi uratwumva twishura. Turagushimire mu gishingo c'abarundi bose ubwo mwimbo waduhaye Mana yacu. Turari gusubigira kandi rero dufashe mu byo twaronse tuje gusa guteragira Mana yacu Burundi turazi ko ari igihugu wahezagiye uri Mana ariko tuje guteragira bino bitegwa tumaze iminsi tuvuye masengesho twakoze mu ntara ya Karusi aho twaronse n'amasezerano adasanzwe yuko Mana yacu Burundi igiye kubugira neza. Turi kwa kandi n'amasezerano waduhaye mu mwaka nyene ko ari umwaka umugisha, umwaka w'iterambere, umwaka utotahara, umwaka wo kubaduka, umwaka w'umuco w'Imana, umwaka Mana yacu wo kubohoka, umwaka wo kwemererwamo n'Imana. Nico baturi ko yezo mbuto Mana yacu tubanze guhezagira igihugu cyacu cy'u Burundi. Mana yacu impande zose indimiro z'abarundi bose abariko bararima bose indimiro zose zarimwe turazihezagiye Mana yacu zibona ubwiza bwawe. Turatisize kandi mu biganza byawe zino mbuto. Turazi yuko twege mutera duteramo kwizera kandi ubushobozi bwinshi n'ubasha bwa bukora mu mbuto Mana yacu dutera mu kwizera tuzanize no mbuto dushize mu biganza byawe. Turaheze kandi imbuto zacu nizamara kwama ududushire mu bubasha n'ubushobozi abazozifungura bose bazabagira amagara meza bazabambara inkomezisha nk'inkukuma kugira ngo bagukire mu gukorera Mana yacu zobukoze. Mana yacu kubarima ubane nabo. Mana yacu barime bafise umutima uvuye mu ijuru kandi turagusavye ubwenge nitwamara ko umwimbu uraduha ubwenge kuhingura uwo mwimbu kuhingura tuwongereza agaciro bazifungura ko bose bazafatwa n'ubushobozi bw'Imana baguhindukire bakumenye banakore gumeko guhera no munsi nibidashira nimizina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubigusavye kandi tuvyizeye amen. Tugira amahoro, tugira amahoro. Kuri uyo munsi nyene umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarasozereye icese ku rwego rw'igihugu ibikorwa vy'ugwaruka rwari rumaze imisi mu buruhuko. Muri ivyo birori byabereye kuri stade ya Vyegwa vy'Imana muri komine ya Mumba, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu akaba yavuze ko ibikorwa ugwaruka rwakoze muri ubwo buruhuko bifise agaciro kangana n'imiliyaridi zirenga 19. Ivyo rero bigahiteye kugwaruka n'igihugu cose. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarakeje ugwaruka kubona ko bamaze kuzirikana igihugu mu kugiteza imbere, agashima ko umwimbu uwongerekanye ugereranije no mu mwaka uheze. Akaba yabasabye kumva ko Uburundi ari ubwabo bagategerezwa kubukunda, kubwubaka no kubugwanira. Akaba yarashimiye kandi abavyeyi bitabiriye akamo ko kurungika abana babo muri ivyo bikorwa kugira ngo bature igihugu cabo amaboko, umutima n'ubuzima. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yashimiye amakomine yose yitabiriye ivyo bikorwa vyo mu buruhuko, ashimira abamustaneri, baburamatari, inzego z'umutekano bitanze mu kwama hagufi y'ugo gwaruka muri ivyo bikorwa. Nitworangiza kino kiganiro tutabayagiye no kubijanye n'ibikorwa bijanye no guhimbaza Imana, na cyane cyane ko abarundi bamye bagendana n'Imana kuva na kera narindi kuri basokuru.
Imana yaremye igihugu cacu c'u Burundi kandi ishishikara kukizigama ikazigama n'abarundi uko bukeye uko bwije. Aho akaba rero hari mu ishengero ry'urutare gibuye muri komine ya Mwumba intara ya Ngozi, aho nyine icubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bari bifatikanije n'abakristo bo muri iryo shengero mu gisabisho cyo ku munsi w'Imana wo kwigerekezo rya 9 Nyakanga. Imbere yo gutanguza inyigisho z'ijambo ry'Imana zo kuri uyo munsi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yabanje kwibutsa abarundi amasezerano Imana yabahaye mu masengesho aheruka kubera ikarusi, amasezerano yuzuyemwo indemesho n'ihumure ry'Imana ku gihugu cacu c'u Burundi. Isigura intsinzi y'Imana. Nakire intsinzi y'Imana. Kandi mubone intsinzi y'Imana. Umusozi w'itwumiza, umusozi w'itangaza. Kuba kwacu n'umunsi ibitangaza. Kuba cyo turi n'umunsi ibitangaza, umusozi w'ikamere twumiza. Imana ni amasezerano y'uko itanze Burundi no ku Barundi ububasha bwo kunesha ubushobozi bwose bw'umwasi. Isezerano Imana duhaye umusozi w'amasengesho. Twahawe ububasha bwo kunesha ubushobozi bwose bw'umwasi. Umva ni bwose bw'umwasi. Mukambwe n'umwasi wari wese rero kuko Imana ari ububasha bwo kunesha. Ugira kabiri, Imana duhaye isezerano y'uko ishize iriba mu Burundi yo gukiza amahanga. Kandi Imana dusezerano y'uko guhera kino gihe ingabire z'abarundi zitandukanye zigiye kwigaragaza bikomeye ku isi. Kandi Imana hari ingabire murimo, ndajewe ndimo, namwe murimo. Hari ingabire Imana ifurure z'ibikoresho bikomeye ku isi z'ibega Burundi. Isezerano duhaye isezerano y'uko urukundo Imana ushobora byose yakunda Burundi n'abarundi ibongerereje. Kandi ubwake bwose bwari ku Burundi no ku Barundi igusubije inyuma. Inyigisho rero yatanze kuri uyo munsi zikaba zari zishimikiye ku majambo y'Imana ari muri Yesaya igice ca 44 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 4, hamwe rero no mu cete ca mbere Paulo yandikiye Abanyatesalonika igice ca 5 kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo w'9. Izo nyigisho z'ijambo ry'Imana zikaba rero ahanini zari zishimikiye ku kwakira intsinzi y'Imana, kugendera impanuro z'Imana, aho yateye akamo abarundi kuzigendera ntibatinye kuko ngo batowe n'Imana. Yabasavye gusenga ubudasiba, kubana mu mahoro, kwama bakenguruka muri vyose na hose, kugamburukira Imana kuko ngo ariho intsinzi iri. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yasavye abarundi kunezerwa mu Mana, kwakira imbabazi z'Imana, kwakira indemesho y'Imana, kumva ko bari mu rutonde rw'abasavyi bayo, bakama bibuka ko iriba rikuru ribabeshejeho ari Imana, abasaba na ntaryo kudacika intege mu kuba abasavyi b'Imana n'ibindi. Akaba ari no ngaha rero turangirije ko kino kiganiro. Imana ibandanye kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.